Ugenda afise nasanze ndiguyiwe muraberanye kweza ku modoka ndakugabira amahera se mugapana kunahana oya ndakugabira gusa basi amahera angahe ko mbyutse neza ndakugabira oya nubivuge sindi ndakugabira namuhaye ndagwa ntuyerekana oya jamais sishobora kandi uyu numugumya banga ndakugabira mugana ntwara oya ariko kare baranyinuba nayambu ntibampa mugubu nibo bandondera kugira tuyage wewe kukwitaho umuntu akakuba hafi akakuganiriza akaguterura akagutwenza ko bivyo ni vy'abahungu bakenye n'abahungu nabo batunze bakoresha amafaranga wewe wohita mwiki Diction yatanguye kuvuga ngo uri mu bantu bagendera mu modoka zitandatu mu kwezi urumva nubiye iyo ndimo ndagiramwo imaze umunsi ngaha mu Burundi oh wow urumva umuntu acamva yuko hariho amateka adasanzwe kandi hariho isa nini hagati y'ivyo bintu vyose ubera bayo mu ex idiye no mu ex ntakizere kwe vraiment ntakizere cyambere barambesera ko ndindaya baramaze kwita baravuga kuri ndaya baravuga ko ndindaya bona munga bindaya umugani wa Alvin Smith baravuga ko uhonga cyane abakobwa rero abantu nuvuga ko tuva hamwe canke bari banzi keshi ncumye nk'ikenye bambona basi nko kumenga ndagwaye nk'umugera nonze cyane je ndafise ifoto sinzi kurayibona kuri stat narayibonye ari ifoto nonze sana niyo wangana na trepye n'ukuri ari kurutwe nararubusa ico gihe bro nararubusa no kuvuga ntibamvugisha baranyinuba bandukiza ngahura indukiza yitaye y'umukobwa bayitaye y'umukobwa nyine nyukuntu sikaka kwa mu Miss Miss Ngozi ku Gasaka ujya ni muto kweri ndabizi nuko nyene basagataye akanyene none yagushitse bigenze gute kubera ata mwanya wumfise wo gutongoza nico kibazo c'abahungu bafise amafaranga nico kibazo mwanya wo kurondera amafaranga agutelefona zimpereza iraki zitanu canda muha ho ni sawa apana gutongoza yego ho nibo ivyo ni woni ndamukobwa yo vyankize kubera ntiwamuha amahaba sina mwanya afise wo gutongoza What's up guys ndaguha ikaze kuri Steve nkundira ndakubwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho uri muri kano kanya apana ndi kurakorera kwiganira ahubwo muri kano kanya uri kurarabira ko ikiganiro ushobora kubona notification saa 2 ariko kiraba saa 10 bivaye no mwanya wa Aronse ndaguhaye kandi ikaze kuri Steve iyi ni televiziyo yawe yanje ya twese iki ni kiganiro kitwise isi dutuye cyangwa se isi tubayemo kidufasha iki ni kiganiro kiduha ibishinga nahe byinshi bitwigisha biduhanura bidufasha bituryohera bitwishimira kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo impanuro twakuye hano zizobandanye kudufasha kuri wewe cyangwa ku muryango wawe cyangwa ku bagenzi bawe kugira ngo kandi ejo tubashe kubana hafi na cyane mu gutera imbere haba mu buzima no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye ikiganiro twama tugikora nko mubizi ni jewe MC Andi ndi kumwe na Gynella uno munsi dufite umutumire adasanzwe ni naryo rya mbere tugikoranye n'igitsina gabo umuhungu cyangwa umupapa ivyo ni bimwe mu byo muza kumumenya ko muramuzi benshi ndazi neza ko ari umwe mu bantu bazwi b'ivyamamare acara niyita cyamamare mwamaze kumva turi kumwe ariko nkundira ndakwibutse yuko yitwa Kariyo Mark canke Marcus Batazira cyamamare umwe mu bantu bagendera mu miduga myinshi itandukanye mu kwezi kumushobora kumubona mu miduga irenga 6 kubera iki ivyo nimwe mu byo tuza kumenya numwe mu bantu kandi bafise amafaranga bayakuye bayaronse gute yo twigisha gute natwe kuyarondera yigenjeje gute kugira ngo ayashikeko avuka mu ntara ya Ngozi imwe mu ntara zitatu za mbere ziteye imbere mu gihugu cyacu Burundi ndazi ko atanumwe atavyemera twese turabizi ariko kandi nimwe mu ntara jiwe yandi nkunda cyane mu ntara zitatu za mbere nkunda irazamo ni nayo ntara ya mbere ya ruguru je natangiye guhonyoramo
ndavyishimiye cyane. Remember kugira subscribe aha ni kuri STV ndi kumwe na Gynella mu nkundire tumusabe abaramutse. Nkuko yabivuze ni Gynella, ikiganiro ni isi dutuye, tuza kuba turi kumwe na Chamamashu. Niwe woba Chamamashu. Chama Marine, sawa. Bon, ndabahaye ikaze rero kandi tubakumbuye kandi tuba turyohewe gusura kandi kuza imbere yanyu. Yes. Hanyuma andi umeze fresh. Ni safi sana Gynella, numva ndi muri mwe muzidasanzwe. Reka tugigwe ko tumuha n'umwanya Chamamara turamutse, aramutse n'abafana ba STV. STV ndabaramukije abakurikirana STV cyane gose. Urakoze. Mu gitondo wakoze iki ukivyuka Chamamara? Mu gitondo nasenze candoga candamba. Uri sure ko wabikoze uko nyine? Yego nasenze. Ai Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, wanadusengeye tuvyizeye. Oya se nabasengeye mwebwe. Wisengeye? Nisengeye. Nakubali. Chamamare neza na neza ninde? Numu papa, ni mujene? Chamamare ni mujene avuka mu ntara ya Ngozi kujya wabivuze. Nkabandi umujene afise umwana umwe. Nta mugore ufise? Oya. Ufise n'abashiri bangahe? Nta musheri numwe afise. Ko badit. Uwo twaheruka kubona ku maposti baheruka kukwaka byaraheze. Ijya none yaragiye. None umva kiri umusheri wanje. Byaraheze. Imbere ko tubandanya bashaka kumva ati umujene afise umwana umwe ntararengerana. Kanatira baza no kumenya naho ageze kuri niveau y'ubuzima. Barumva ko atacabaye uzodusaba kanimero cyangwa uri mu bifuza kuronka umusheri. Uri ku isoko? Yeah, jewe sinova ko ndi ku isoko kubera uraza urukundo ko rubabaza. Urukundo rwarambabaje sishaka kubisubiramo. Ushaka kugumura ndarondera ikashi gusa. Uzitware atamujyango zitegurira. Umujyango ndawufise rese afise umwana. Nivyanza mu nzosubira nkunda. Cyangwa aracha afise abavyeyi bose? Oya nta numwe afise. Nta numwe ufise. Uwo babuze ryari gamutaha? Mbo wanyuma namubuze 2011. Ruva kore cyane. Uwa mbere namubuze 2006. Muri ico gihe cyose Chamamare yangana gute? Yarafise imyaka ingahe? Nari mwana mutoya. Papa yapfuye 2006 ndi umwana muto cyane gose. Uno munsi tuvuga afise imyaka ingahe? 32. Ni kuvuga muri 2006 uri umuntu nanziko mu 93. Nakuze njya nabi. Mbona nangoye kujya nabi ni gute? Kujya nabi ni mbo bwa mbere najya ibijumbu bidaharuye. Ngiye gusirimuka ntangoye kuronka udufaranga ntangura kujya vya pati, ntangura kunwa vya biyeri, ntangura kujya za mabrushete, ntangura kuvyibuha nabi. Uvyibushe nabi? Ariko ubu brushete ntayo njya, ubu ikiyeri ntaconwa. Ubu njya umukeke, ubu urumva ko biri tofauti atandukanye. Ariko aho nyene umaze kubura abavyeyi bose. Ni hehe wagize ubabare bunini? Chakusumba igihe ubuze wa mbere cyangwa wa kabiri? Mbuze mama wanje niho nagize ububabare bunini kuko papa maze gupfa. Mama yaratugwanye ko umushikanje mukuru twabana turi bato. Yaratugwanye ko cyane niho nabugize ububabare bunini. Jo byarigeze bigashika mukisanga muba nko mu nzu ntoya muri abantu. Hana ntoya ivyatsi sinzi kuyizi. Ndazibona amahuba. Warayibayemo? Narayibayemo. Ari wanyu ari hutaha. Yariho ijya ivyondo n'ivyatsi hejuru. Bon, jewe cyo ndiko ndumva umuntu ariko akubwira ngo nabaye mu nzu y'ivyatsi ngo ngibijumbu ngo vyokeje. Uno munsi akakubwira ati introduction yatanguye avuga ngo uri mu bantu bagendera mu modoka zitandatu mu kwezi, urumva? Nanubiye yo ndimo ndagiramwo imaze umunsi ngaha mu Burundi. Oh, wow, urumva umuntu acayumva yuko hariho amateka adasanzwe kandi hariho isano nini hagati y'ivyo bintu vyose. Andi sinzi ko
mwodufasha ko jewe numva Afise numva Amatsiko. voilà yo kumenya ivyo bintu. Gina niho tugomba gushika, niyo mpamvu twahereye hajya ahantu bumve nibaza kumwumva uno munsi ninde bace bumva ariko byatanguye gute. Urumva ko yabaye mu nzu y'ivyatsi nk'ibyo ntiyarazi ko ndabizi byose, ahubwo je nkora ikiganiro ndagitegura maze kumenya ngo bakukiorana nawe. So aho nyene urabuza ariko abavyeyi jewe simbesha ivyo nza kukubwira biza kuba vyarambaye ya aho nyene urabaye muri ubwo buzima bubi na mama wawe na mushikawe. By the way mushikawe aracahari ariho mubanye neza tubanye fresh ntibabonye ko byari nari nagiye kumuraba kuwa gatandatu ya kwa Mungu aho nyene sasa birabaye urababaye cyane. Ikintu kimwe wibuka cyakubabaje cyane cyaturutse mu kubura abavyeyi, ikintu kimwe kigize kuba wibuka uno munsi ati ikintu cyabaye kubera nabuze abavyeyi. Kumburiye umuvyeyi ari kuba hari icari kuba cyatumye mbabara cyane gose kubera kubura abavyeyi. Narababajwe na mwene wacu yamfashe nabi, aranyaga basitongo kubera abavyeyi atabakihari. Nico cyambabaje, ndabona ati umwanya ndi nyakamwe ndi jenye ntawe urimo ntawumburanira. Okay, ico gihe byaheze gute? Uwo muntu no munsi muracayaga canke? Turayaga ni mwene wacu, ahubwo niryo nari mfise niryo naguze narari mugabiye, byose narabimugabiye. Ubu byose namuhaye titora, wewe ni wimenye. Mwene wayo tuvukana kuri papa. Kuri papa wawe? Pana kuri mama, kuri papa. Chama Maria yamanutse ryari Bujumbura hari ryari? Wanje yapfuye 2006. Ucumanuka muri 2007? Chamanuka 2007. Wamanutse gute? Bon, nabaye bro. Abantu bahora bavuga ngo munaka ngo yamanutse nko mufuko w'amakara. Apana umufuko w'amakara uko bazoba bawese mu modoka. Washitse Bujumbura gute? Ni kinga kandi natwaraye tudafite ndagiye. Kuva Ingozi ni Bujumbura ni kinga? Ariko nk'ubu sinibaza ko biba. Unorecho uko biri kose distance yagumye ari yayi. Ariko byarabaye kuko byaramba. Waje ni kinga giwa witwara? Apana kinga giwanje. Bagutwara? Lift. Yikinga? Lift iki. Kuva Ingozi gushika Bujumbura. No muntu yararusha. Twaraye twumva wewe yaravuze ati reka wewe tugende turakurakurana. Yaranyonga tugeze kure naye nkaca nsubira nka munyonga. Tugeze Bugarama buratwirirako ndavuga turavuga atahane nitwoguma tumanuka mwirijo. Turondera hano dusaba indaro. Cyangwa indaro. Ndibuka ko ari mwene wacu kuri data wacu w'umusirikare yavuga ko akorera i Bugarama. Turagenda mu gisirikare baca tubwira ati ariho. Acha twereka aho turyama n'ikinga nimushire ngaho. Bukiye mu gitondo turabandanya ni Bujumbura. Nkuko maye mugiye muri Tanzania. Wagenda imisi. Uragenda isaha 3 uduga Ingozi canke uva Ingozi. Nkuko ko ari umuntu yova Ingozi n'ikinga ngo ashike. Kuko ari biranaruhisha nayo amasaha 3 mu modoka uraruha. Komezi nari mfise ico gihe. Kari busara. Byari ryambere umanutse Bujumbura. Ubwo ivyo bintu byose urabiciyemo. Urageze town. Bica bibandanya gute?